Mr Gapande mara kuri stade Intwari ari mu basekirite bakiri ku akiri kuri performance nziza iteye ubwoba. Tamusa kandi kwanza. Kiri gute mzee? Ndakubona makuru kwanza. Meze neza. Tujane basi. Hari byo tujane kwa yeye. Vrai. Muravyizeye. Aratwara umuduga. Tujane. Tujane. Sawa. Oya, nuru wecara ngaho inyuma. Gira kare cyane imbere bwa tujane. Hey, binu birakomeye. Avutse ryari? Je nakuriye rugu. Je navutse igambwa hari abantu benshi baguma bavuga ngo navuke ngo ndo kwabagaza ngo bagaza ngo namubunye ngo bagasore ngo mwarafashanye ngo twarafashanye man ivyo bintu byose ni kubesha. Uyu wacari muto? Je ndacari umwana mutoye cyane gose. Oya pana umwana ntuvuga umwana wotera inda wewe. Oya. Kabade. Uyavutse ryari? Je ntanda notera. Ndayiteye naho. Homera imyungu. Navutse nk'abandi ariko mugabo gukura ndarindira ko ndenga ngaha ndabura muga nubundi sindihebura nzokura kuko ndashaka imyaka mikeyi cyane gose paraporo yuko noca nihebura izigiro wa muhungu vyizigiro kupanze waraguze mate cankurara ku musego nurira nkuko wonya kweri man nuko ndagakuri nubwo ndagapande mfise matera nini ya kweri emetre 60 mukama wanje mukiramo football none ma mbari yo gukiniramwo gapande none nk'umudema je kunda bakwera gaca sanga ndaha ku musego bari umuntu azakora nta mukobwa abantu muri hagarara ko nta mukobwa azakora bamuhira nabaye mu buzima bugoye nkabura wo tuyaga nkabura umugenzi bakwinuba bakanyinuba nimbari batangwe cyangwa nije umuntu wa mbere w'igipande ngiye batangwe kubona ibujumbura man nuko je nabona abandi nabavuka mu nyuma yiwanje nko mu myaka ingahe naza mbona banduta ari barebare bro man urumvira ico kintu urumvira nk'umwana uvutse wewe umwana avutse mbona sibyo naza mbona mu myaka nk'ibiri aranduta man aho kubwiwa wowe reka kwishutsa mbega ni wiyumvira ati jewe vyagenze gute abavye mbega ntwigeze babaza bakubwiye iki reka kuvyibaza ari nka wewe navyibatije urabajije abavyeyi noce ko nabo tuvugana bose ari barebare rekra niwe wenyene gusa wazi nka sister nkurikira ko ara ntagaze ndamuraba ku uyu mutoya wa umuherezi twe muhira turi abana bangahe twe turi abana batanu nije ndiyifura kandi je ndagapande jenye mama umunsi umwe twari ko turaganira ndayimubaza ambwira ngo none mwana ngo none ngo ni Imana ngo si jewe ngo ni Imana ngo yabigize ngo si jewe ngo ariko mugabo ngo urumva ngo shima Imana ngo kazi mufise amaguru abiri ugira amaboko abiri uri umujene ndazo rayenze imyaka 20 n'itanu ndi bazirarenga 25 ndayirenze oya wani imyaka 25 25 ndayirenze ndakuze reka ndagace ku muntu uri kurakura ama yumvira ku muntu muzubakana umuntu tuzubakana sindagera guhitamwe ubunyura cha ndaca mu nzira zose sindagera guhitamwe ndacabanza kuraba umuntu azonyubaha amana atazonsinda mu nzu wallahi yo man matwe zo gutsinda usangira kuzingazingiye mwishuka kwa cyangwa mwivarize bakabona bakwega ivarize kumbe hari agace k'umuntu karekare nuyumvira kuzozana umuntu basimuriye hakumbure yawe nyene yabaye igipande nka wewe zara kapande nka jewe umudemo ugira ngo mwe mwubahana muga nzana agakuri akwiyemera muze none sinzi savure nta muntu mugufozana amuntu mugufozana Yesu azoba yagarutse ngaha ku isi mama muga nanje Yesu nisi nibaza yuko azohagaruka ko nibibazo yahagiriye kwazo jewe ndagura gapande kagakobwa amfasha nkundana n'undi mudemara wa mudemu turakunda man abi wabo bace bamufaka wallahi bamubwiye ati tusuye kukubona uri kwagerana na kariya gapande tuzokatamwo kubiri ivyo bakora namwe mutokora ambwira ikintu wokora je ntokora nyemeza ngaho ikintu je wokora je ntokora wewe yego kaduhagarare kwe mwarihaye kwe sawa mwarihaye ibintu bindi twarihaye ibintu akarorera hanyene tuguhagarara ha ngaha tuguhagarara ha hagarara
ntuwipfunye era kana guterure ibindi naje nokora na utoko ngumiritse wabonye bya bindi bintu yo akora ntakora arenze kunterera kugira nshike ngaha hejuru ayaya yes sir Mr. Gapande ashobora nsumvamo wavyemeye ashobora mfise wavyemeye ashobora ngana umutwe ungana amenyo ku mutwe wabindi ko umuntu akuruta nanje ashobora nsumva uwo nkozi ishushaka kabisa wayibona uwo nkozi ishushaka kwese sawa simba ruve ngaho zara kubirize mikro nimbombo wanashima ari nka cyafure ma oya ntugire ikibazo sawa chance mbire ngaho rero yego kandi rero vyoroshe nta nguvu birinze kumusaba ibintu byatari bunyegiyemo urabona turapanze ngaha birasaba yuko hari irido nk'irido ikorotse kuri gusa ubona inde iyo cayiduzaga bro oya nivyo. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza muri hose mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer, iyi ni African TV sindabika kaze wese uri kwandikira uri mu Burundi, mu Rwanda, mutazana muri Kenya, muri Congo, ibura yanditse mu guvi y'abarabu ndavuga Martin Nabi, Sabita wa Dubai, Canada, Oscar, Zambia, Malawi, Mozambique n'ahandi hose mwese ndabaha ikaze. Uyu muza sasa kandi ndimo gisagara ca Bujumbura mpagaze neza na neza mu Ngagara inje kugira ngo ndabatembereze ndabereke ubwiza bw'igisagara cacu. Yes, muko mubona turi muri quartier nziza gahanya ni mu Ngagara, quartier 7. Umengi ngo babihindukira mu sigipande yari hari anya niwe kabisa gahunda irahindutse ariko igisagara still muri yanze kugira tubereke igisagara. Yes, yitwa Gapande, muramuzi muramubonye muri kuri stade Intwari. Karagiye no ku muduga, ntumbwire ko yobaza umuduga, ntumbwire ko yobaza umuduga ntumbwire ko yobaza umuduga. Oya kabisa Mr. Gapande unyene ndaje vipi mzee vipi man namutse gwanza kiri gute meze neza ndakubona yego kwera ugiye oya ntumbwire yuko gutwara imodoka nagira ngende mani gutora abana ndakeseri baona amasaha unyihangane gire ko ndekana ubwiza bw'igisagara ariko ndakubongeye cyo ngaje ntabwo kwakwaniki mwana mubonye kuri stade Intwari ari kumwe na Kiriku ihangane oya ndagusabye nawe basi ndakwereke basi sibyo tugende turaganira tugende mu modoka tujane nta ngorane twaza kugarukana basi ndaza kugushana basi ahugiye ho urakuze cyane hari problem ntare kwera bya vrai sawa sawa ka tujane Mr. Gapande muramwikwanza maze mandabibutse kwanza abantu manzuri ndiye Mr. Gapande mwana kuri stade Intwari ari mu basekirite bakiri akiri kuri performance nziza iteye ubwoba. Kamusa kandi kwanza kiri gute mzee ndakubona makuru kwanza meze neza urasa neza kwanza bana wawe ugize mujeshe bumesha ucizana itera bwoba mu gisagara. Oya hari izuba mani urabona hari izuba rirakaze yego kweri tujane basi hari biko tujane kweri vrai muravyizeye aratwara umuduga tujane sawa oya nuru wecara ngaho inyuma gira kare cyane imbere uga tujane ibintu birakomeye Mr. kiri gute none ibintu biri kurundi gwego yego cyane sakaye ubu bushuhe urase climatisere canke tumanura iki katumanura ibiyo agatoro ndazi ni gake karagoheranye nyataro wana ko imodoka irikira danda mawiriya n'imbombo shanka abana y'imyaka 5 none kashaka numva umwumwa mu kanwa gashaho ubona sinonguma n'utuntu aya ntugumwe bica bingora ndi kwivura mugani ifite akabombo mu kanwa ntangara nimwe udutatu amate tuguma tuza ameze neza hani serious urazo muduga oya turandabira hari anya kwanza seriye ni sawa navyize ntugira ubwoba sindakunaga sawa Mr. Makuru je nakonereka abantu igisagara cyo duhera ngaha nyene wana ko dusema quartier meze yangagara ngagara ni sawa ngagara meze fresh atekanye ni quartier z'ababosi izi karite ni quartier z'ababosi kabisa abantu bimifisi ako bana muri yambona kazoza hari hejuru hari bietage mbona kazoza hari yaho zohasanga ama etage kabisa ubundi bwacu bwo batera imbere gose cyane Yesu garageje kuraba kandi n'ikintu kijanye n'isuku ko nadaheruka mu Burundi
muraho ikaze mu gihugu cyawe ciza cy'u Burundi ndetse no kuzana imitaya wana kwakirana henshi ho kubaka nagapanda zubaka hariya hejuru je shanu kuri hariya hariya ndahagwaye hariya serious guverinoma bizotinda bikunde umunsi n'umunsi ntaco burya ibintu byose baje kubitangwa n'uhora n'Imana buke ni gugendo mfise kwizera ku ndenzi oya yego kabisa ujya urizera gose kaka nakubwiye ikintu kimwe ikintu ca mbere na mbere uzubanze wizera udafite wizeye ufite kwizera ibintu byose bizoshoboka yes reka rero je cyo tugira kore nk'umuryi w'igisahira d'abord gapande ninde ku bantu batamuzi gapande n'umuntu mugufiya igikure internationale mugaje sindi gikure ndi gapande kuko je nanje ndarute ibikuri byose ndabirutana wallahi je burya je kandi mu kwita gapande sintubiza ngo n'ibindi je mu kwita gapande nabanje ndaraba abantu ukuntu bakunda kuvugira mu bintu by'ubwonko shonko nyene bavuga buke kujya muntu ngo nagakuri ngo nagapande ndabiraba ndaraba iryo zina bagoma banyita gapande je kubera nahora nitwa Marshal ryari giwanje nitwa nimba ari Simba mbwa ndaraba ayo mazina yose abantu ntibayakunda navuga nti mu gihe batayakunda nkabona iri zina gapande ari ryo baremereye bariko baranyita reka iryo gapande ndaryakira ntaco bitwaye ndarigumane aha sawa wakuze uri umwana ameze gute kwanza manze mpere ngahonye wakuze gute wakuriye hehe wavutse ryari je nakuriye je navutse mbwa hari abantu benshi baguma bavuga ngo navuke ngo ndo kwabagaza ngo bagaza ngo namubonye ngo bagasore ngo mwarafashanye ngo twarafashanye man ivyo bintu byose ni kubesha uyu wacari muto je ndacari umwana mutoye cyane gose apana umwana ntuvuga umwana wotera inda wewe oya kamade uyavutse ryari je ntanda notera ndayiteye naho homera imyungu intore yatari man wallahi je nanda notera je sinibaza ko no hava ntenda kwera oya okay wakuriye hehe wavukiye hehe ubuzima bwawe bwarumeze gutukiri muto je navukiye imwaro je navutse nyene ndi umwana nyene mbona nk'abandi ego kandi nkavuga nti nzokura ariko mugana ubundi nzokurega jewe uzokuruja hehe nawe uyewagayo amano je uko nzoguma ndagapande ninde yaguheye je nzoguma ndagapande je uzwa muremu nukuri je uzora ko mu misi iri imbere tuzwa turera oya karite yawe niyo mo karite yawe niyo sinzoguma okay none wavutse umeze uko nyene wakuze gute donc wisanze gute d'abord je basi je ko nisanze uko nyene nisanze uko nyene je nisanze uko nyene je navutse nk'abandi ariko mugabo gukura ndarindira ko ndenga ngaha ndabura mugana ubundi sindihebura nzokura kuko ndashaka imyaka mikeyi cyane gose paraporo yuko noca nihebura vyizigiro wa muhungu vyizigiro zabuje umukene ngana uko nyene ntangora ntacyo none hari umuntu arakubenga turaza kwigaruka ko oya ntuyirekarane ko turabigaruka ko ndabaze kubenga menshi okay wavukiye hehe rero uvuka hehe je mvuka imwaro komine ndava asha umunyamwaro rero twumve ko amahera abakobwa asha je ndahonga je ico gitsemo ngiye ntazonatunga nguma mpa amahera abakobwa nuko ndahonga urahonga cyane ariko umuhungu ahonga rimwe na rimwe amahera abaza abasanzwe ahari amahera araza none zamuranshorera sindakora muri mwebwe nye ubu nyene ragomba tangurira rero kuza rero uvuze yuko wakuze bito wavutse wisanga ko twadwagera sigatonya basugira tuyage sibyo ndashitse katoyage gatoye basi safi muga mu modoka arashushe arashushe twicare basi inyuma nko muri kapo umva gute twicare hari inyuma kuri kapo kwere turabantu twicara muri kapo amakanya tuyage neza vrema arashushe mu modoka cyane gose mugoma twebwe amakanya twumvirize inkuru ya gapande n'izindi nkuru zitandukanye mutari mwibaza kuri we yego uyu unya arurutse mu muduga serious just naenda vyizeye pe oya natwicarira ngaha inyuma ameze neza tugurure ngaha aha ni fresh ahantu urahurira wewe none bro ahantu urahurira wewe aho urahurira wewe kangerageze ngaha gerageza wowe uri jeho mama uravunika wa amwe murinde kwa nterura kugira ndicare ngaha
ngikunda kiri gute rero ntavyanga manzura musira abakunzi bacu kwanza igana mbaye bo bro kwa niyaje mumeze fresh mwamubonye gapande ni jewe umunyamwaro kabisa muri komine ndava bugira cyari komine ubunye komine ubu ni mwaro ndava nibaza ko ari nka zone canke iki maze kudufasha muri commentaire ubunya wana ko dufise intara zitanu yitwa Gapande tuza kuyaga byinshi bitandukanye ariko rero ukivuka ntushaka d'abord tubanze kumenya ukivuka wavutse umeze gute navutse ndumwana nk'abandi navutse nk'umwana nk'abandi kandi ntama abona nagumye ngana uko nyene sinigeze nkura ariko mugana ubwo ntakuze ico bintwaye ntaco bintwaye ico gituma nayo naje mpitamwa kuyitwa nde Gapande aha ugishika kwishura warize amashure vyagenze gute je narize amashure mugabo kimwe gusa sinashoboye kuyabandanya naciye nagaruke narize amashure mato mfise amashure ane gusa yonyene ariko ibujumbura ingene habaye umengo habaye nk'umuntu afite amashure 18 tugira ubuhinga wakoresheje oyaye hariho ivyigwa vyo kwishuri n'ibindi nyene aryo umuntu avukana amashuri 9 umuntu avukana amashuri 9 burya ikintu maze kuraba coco muravukana amashuri 9 ariko ibyo bintu wewe yego kwera muravukana amashuri 9 nkuko nifitiye amashuri 4 yego merci sana yego hari yashi mu gisagara ca Bujumbura izuba rirakaze ya rimwe nimbwa gahanga niko bakunda kuvuga rimwe nimbwa gahanga ya yewe wewe umwe baye mu gisagara habaye nk'umuntu afise amashuri arenga 18 ibako nagiriwe ubu bupande bwanje nibwo bwankijije urabona ubuye abantu baranyizera ndashobora gutora imodoka nkagenda iyo shaka gutembera nta ngorane nimwe kandi imodoka singorana ngo urumva ngo urantwara oya we mugenda kubwira unde place ukambwira ati nta mwanya afise ndakubwira nti makontake nsimbire ngaha nta ngorane nimwe kandi urabona ndagenda ni fresh Mbese ndakuzanye nakunaje oya vraiment ashanze neza inje neza kandi cyane gose kandi kintu nace nakubwira burya nta wundi muntu ndabona twari imodoka wagapande nka jewe muri commentaire namwe muraza kutubwira hari wundi muntu urabona w'igipande wagapande atwara umuduga cyo bituma rero ndakubwira nje nsuye ko nyita igikuri je sindi gikuri ndagapande apane gikuri ndagapande uzoza barakubeshera sivyo ko zabambeshera ngaho oye bavuga ngo ndi gikuri muranye igikuri gitwa sha reka genda uzuzunguruke basi je muzonza n'undi muntu kwazonga undi muntu oya vraiment oya kweli oya abo nico ndaza kugishika ko confidence yoza agapande n'igikuri biratandukanye wewe usanzwe gusura agapande nta nibwira igikuri kabisa ndagikunda agapande hana kuza barakurenganya ndagacisha umuntu okay basi je gituma nashatse no kubigira uko uwe nashatse korohereza abantu ego ntagira umuntu asuye kugenda aravuga ngo urukunuko gute muntu ugasanga abantu bakorera irigara bari mu irigara bariko barakuvuga mu bwongoshwa man ugaca usanga bakigira isoni zo kubimbwira mane ntimwisuye kugira isoni nta ngorane je ndagace ku muntu ndagapande ndaza kandi mugabo nubwo ndagapande nta kandi gapande muzopfa mubonye gatwara imodoka oya uracari namba 1 kakagenda uracari namba 1 aha wisanze mu gisagara cya Bujumbura gute kuva imwaro mo nagize abagenzi no ndafise n'amafamiye amwamwe barampamagaye ndatangwa ndaba mu mafamiye muga mu nyuma nanje ibintu biragenda neza ubu ndipangiye ntawo mpangiye ndipangiye Braza serious ndipangiye ntimuze uhore mubura rimwe na rimwe kuza muramshora nyene urabona uza y'ubujumbura ubuzima bw'ubujumbura murabuzi ko bugoye kwe oya bavyumva muranshorera ababrunda ke nukuri urazi nihatari ngaho ayo ubuzima bw'ubujumbura buragoye urumva nihatari none oya niko panze Bujumbura nk'ubu nk'inzu mperuka nk'ubu ukwezi kwa kabiri barandugirije ko yaho nahora ndi oya twese muho bari tuzoba mw'iyi minsi ni ngorane umugira neza ari ngaho oya ariko arankurikirana bari n'amezi natatu
arabe andihire basi nk'amezi nk'atatu basi azobagize yego man azobagize yo yakabisi Bujumbura kuri n'amezi atatu ashaba koze ikintu kinini ya none ko yira hama nanje ikindi kintu naco nanje niyemeje nzoza ndabaryohera uburyo bwose mu bushakamwe kabisa yego nzoza ndabatamwe yego kandi muzoze muramfollowing ndafise page yiwanje Gapande TikTok genda kuri TikTok wandike Gapande Burundi ico mbona hano wundi yitwa zina ni jewe wundi none kwera kupanze warabuze mate cyangwa urara ku musego none uri nkuko wonya kweri man nuko ndagakuri nuko nuko ndagapande mfise matera nini yakwera emetre 60 mukama wanye mukiramo football none ma mbari yo gukiniramwo Gapande none nko mudema aje kundaba kwera gacha sanga nda ku musego wari umuntu azakora nta mukobwa abantu muri hagarara ko nta mukobwa azakora bamuhira ninde ari mwatwifatira namwe yebwe kwe sawa serious we rindiye we nzoguhamagara ndiko ndi muhiya ndi kumwe n'umudemu nyene mwanzo guhamagara mpejeje kumurya uja canke kuyaga muga abantu benshi kimwe gusa bazi bahungu kumemenyereye ati musanye nk'umudemu muhiya ngo yahejeje kumurya arege musanga muri mu masengesho mu masengesho tuko twasenga ndakunda man burya aye gikuru nisengesho burya ibintu byose nisengesho burya aya rimwe na rimwe arahaza dufashanye gusenga reka nibi nkora tutagiye turabisengera burya aye umba ko no okay ugishika ngahanyi Bujumbura wana kumbura abanyabujumbura hari abantu batari bakuzi kwani bone bari bakuzi ari kiri mushasha mu gisagara mbega abantu bagusuzugura byari bimeze gute mbega byarakoroye kwiyadapta mu gisagara mane nace mu mageragezwa naje ndibura ndavuga none unije harageze igihe basi igihe shaka kwinyegeza man Ibujumbura na nibindi bintu kwe byaginze gute ubwa mbere kabisa kubyo uvuga ati jewe basi je kukuntu ntenda hamenyereye nahabona nk'ahandi hantu ariko mugabo twarabanye buke turatinda turamenyerana nahabaye mu buzima bugoye nkabura wo tuyaga nkabura umugenzi bakanyinuba nimbari batangwe nije umuntu wa mbere w'igipande ngiye batangwe kubona Ibujumbura Bujumbura sinibaza ko hari ikindi gipande cari kihari bivaye n'ingene bakwinuba bivana n'ukuntu banyinuba ngira umunsi kabisa wigeze kwicanga uravuga ati aya kabisa jewe basi wigeze kwicuza bivaye n'ingene wavutse byari bimeze gute byagenze gute man nuko je nabona abandi nabavuka mu nyuma yiwanje nko mu myaka ingahe naza mbona banduta ari barebare bro man urumvira ico kintu urumvira nk'umwana uvutse wewe umwana avutse mbona sibyo naza mbona mu myaka nk'ibiri aranduta man aho kubwiwa wowe reka kwishuza ureka kwibaza basi we nawe nguma ndi hahana aho nkaraba nkaje kuraba wa muntu je nkasanga ahubwo aho gukura subira hasi ndavyumvira nagiye kwitahura nteba yego nagiye kwitahura nteba nwagiye kwiyakira siniyakiriye ahubwo naciye nsanga ahubwo je ndi muremure mugabo wumve nitahuye nteba yego nitahuye nteba nasanze ahubwo je ndi muremure oya mu mutima apana no mu mutima warahe no ku je ndi muremure no mu ntunze ndi muremure man nindi nakubwiza ko nico gituma je naciye ndaba kumwe bwa buntu bw'ubwongosho bagoma bavuga ngujya muntu ngo kagaya Gapande ngo kagaya Gapande man ikintu rero cyagiye kumpa muvumo rero iryo Gapande yo kuryemera nemere ko ndagace k'umuntu yego igihe niba imodoka yacama maremare kose kwera namwe iby'imodoka mani bazi mu kuyimwiba basi yayiparitse ahantu nkuko irikira agomeza mu kontake muri imodoka irikira cambuga nteka ndayitore ngarukire haje camamare yarakangutse kwera uwo musi yo modoka yahisohemwo nabi yego uwo musi yo modoka yahisohemwo nabi ntiyaranyize oya ntavyo yarazi muka mu nyuma amaze kubona ndabizi ubu nta ngorane nimwe acararekerana yes ukivuka rero muhira iwanyu mu kibano mbega niwiyumvira ati jewe vyagenze gute abavye mbega ntwigeze babaza bakubwiye iki ureka kutibaza ari nka wewe ntavyibajije
warabajije abavyeyi noce ko nabo tuvugana bose ari barebare rekra niwe wenyene gusa maze nka sister nkurikira ko ara mpagaze ndamuraba ku uyu mutoya wa umuherezi twe muhira turi abana bangahe twe turi abana batanu nico ndiyifura kandi je ndagapande jenyene ni urifura kubarira nje ndagapande jenyene urifuraga muto abo bandi bateye banje ikintu bose bose ni barebana muga ikintu ndabarushije akavura k'imodoka kuya yaje gutembera n'imodoka wallahi nko ntamubwira neza vraiment yongurira n'imodoka kwe basi azaraba nimurabe basi mupfume mungurira akantuze ya akanani akame kakiri kuko akagugwa amahera makesi meshe akabido kugira neza narushe kuzana tembera n'amaguru baguma bantwenga vraiment ngo iri zuba ryose muga bizokunda birashobora gukunda umwanya n'umwanya birakunda nubundi nibi ES nari ndabizi ko bizokunda waruzi yuko zogera igihe we mu gisagara ku buryo ubaye ubuzima bwiza ushobora kuronka umudugu kushatse waruvyibaza wewe oya ntavyo narinzi Nukuri ko man hanze nariyenze. Oya. Ubwa mbere ukitangura kumva kwicuza kubabara wariyumviriye mbega kubaza mama canka abavyeyi warababajije vyagenze gute bakwishuye iki? Mama. Mama umunsi mwe twari ko turaganira ndayimubaza. Ambwira ngo none mwana ngo none ngo ni Imana ngo si jewe. Ngo ni Imana ngo yabigize ngo si jewe ngo ariko mugabo ngo urumva ngo gushima Imana ukazi mufise amaguru abiri ugira amaboko abiri kuko ndibuka umunsi mwe tujana gutembera na mama aranyereka kwera umuntu amugaye araho amugaye agenda yicaye nani candiyera abasanga afise amaguru abiri n'amaboko abiri ndavuga ubumuga bwanje n'ubu nakagapande nyene ubu bupande nyene akagukunda gakunda kubigice cy'umuntu gana cesanga kuri matacho bintwaye cyacho bintwaye nakintu ntangorane none uzibona umuntu yacitse amaguru yacitse amaboko canke ugasanga amaguru yanyunyutse uratacatambuka uraje no kuvoma Imana habwe icubahiro muhira wakuze ukora ibikorwa nk'ivy'abana nk'abandi narije wari imfura jaragiye kurima nagenda kurima uri imishise kimeze gute kwira kakandi twatundi tumbe tungana uko tumwe tw'abana ntumbwire ko fata isoko kuko isuka deje wonyene irakusuma yonyene nakwisha isuka nini je narima nagenda kuvoma mugana twara gasenke mugana shikandushe kwera shikandushe kabisa gonyogira wonyene ufata ibiyo agasenke ariko ni gatoye senke litre barankorera senkera sinashaka kukikorera ma Brazil gura umugabo none ko ufite ibiguvu vyinshi mbaye umugabo ibiguvu ndabigituye gavori navyo ngahandaze brado fere ngaha wo twumve tugire ngaho na urundi muntu mano yareka rontwa urabanza urabe oya nkunda zumva zirimwo zirimwo kabisa ubunyura mu gisagara cya Bujumbura bivanye n'ibikorwa no musora amaze kwinstara ndetse n'ibitandukanye nizihe ntambara wamuhura nazo ukavuga ati shani uko biri kose intambamye ndiko nagira ngaha mwa kino gisagara kwera déplacement kabisa birangora kwiyunguruza birangora kwiyunguruza mugabo nta birenze nta n'abandi sije bihanga je nyene hariho n'abandi bihanga mbere ko tugaruka rero mu bindi ku munsi w'itariki 31 z'ukwezi kwa mbere kuri stade Intwari ndiwe mwakoze amateka c'est vrai yego aya nitwe twabone mwerekeje Kiriku Badman Akil mane Kiriku no yaboneka mane ko yabare bamu kandi twigaze tuboneka muri commentaire baraza ko tubwira abantu babonetse je mwageze mumbona jewe ntibambonye je mwambonye oya wiyumvise gute umuntu nkawe watacizire cy'ubuzima yari yifitiye muri kahise ariko akaja guhagarara imbere y'abantu barenga 200,000 abantu bose bariko baramukubita ijisho je telefone banzo bro akiya Mungu nanje byarantangaje bwanje sinzi umuntu nane yamyembwira twamye dutera inkuru ndamubwira nje kuri stade sinzopfa ngiyeyo batampamagaye nkibivuga mwiyo ndwi nyene zamona ke karampamagaye arambwira ati wenyine kwihamagariye arambwira ati je kubera Kiriku ampamagara Machad amara musanze muzinanye twa dusanzwe tuzinanye n'umugenzi arampamagara arambwira Machad nsabwe ni sawa ati je ndafise urubanza ati rotrante ati ubona woza kumerekeza nani ndamubwira nta ngorane nimwe narifise n'urundi rubanza reka ndarukase
niwe kubera sinokwankira Yeah. kubera ni umuntu w'umugenzi kandi wazi umugenzi agirwa gute agirwa n'uwundi yego ngaha ko ayo udafise umugenzi ni futi yego ikintu ca mbere na mbere ronka abagenzi yego bizo bizogufasha umaze kuronka abagenzi ibindi byose biragira gute birafa kandi nabo bazogira gute bazogufasha ni byiza gufashanya kandi muga ikintu kindi naco cambabaje ni kimwe abantu benshi bakumye bambaza ngo byaga hajya ngo kiriko ngo yaguha amahera ngahe ngo kiriko yaguha amahera ngahe ba bro ntimukino kumenya amahera je kiriko yampaye kuko rujya n'umuntu w'umugenzi kuko no mukujaye ntimwaye mubizi ko je nzojaye kandi ukuntu ntuzuye no kuri afishi je mwagize mumbonamwe oya rero nta mpamvu ihari yo kuguma mugira gute muguma mumbaza amahera kiriko yampaye oya nta kamaro kahari ba bro no tubwije twarumvise ko yabahaye amahera menshi ngo bamiliyoni n'amamiliyoni kweki tutabibabaza nyine kuyapa n'ikintu amamiliyoni n'amamiliyoni ko mu njorera bro none nkuyagwa himbirone nka zitatu gamuzehe ucumbwa gutije nko muri yondwi jarije no gucura yabwo nshorera nimba kahemba neza ahemba neza vraiment nukuri kiriko inota arayirekura mugabe ikintu kihari ni kimwe kuvuga ati yampaye amahera none gasha nabwa buzima bw'ibuje urapanze urafungura bose cyo biherera ngaho onye nyene eske ubwamene na mbere mubanze mwumvireza yarampamagaye ndamuherekeze ku rubanza kandi urubanza gwiteka yego ari umukuru w'igihugu niho yarari bande abantu benshi n'ivyubahiro byinshi niho bari none umva bimeze gute ngiye guca namubwira urumva kandi namaze kwemera yamaze kunsaba service yego bikumuhamagara kuruba iyo kumushigikira urubanza none mwumva ngaho oye nanje kumwaka amahera gutega ba bro oya okay wiyakiriye gute ukimara kushikajya kuri stade ndetse no mu nyuma ukashugereranya nabwo buzima bwawe bwakahise bwa wa muntu atakazoza yari yifitiye abantu babona bakamufata nk'umuntu asanzwe bakamona nk'umuntu w'igicibwa muri societe mu kibano wiyumviriye iki je kubwanje je kubwiwanje byanteye byishimo byinshi byanyeretse yuko ndiko ndava aye njahajya nabyanyeretse basi yuko ndiko ndava ku ngazi ya mbere nja ku ngazi ya kabiri ego kubera rijya niteka ridasanzwe mu bisanzwe kumpama nkaje kwe kaga agace k'umuntu imbere ya president imbere y'abategetsi batandukanye benshi imagine kaga pande kwe kwisanga kuri stade imbere ya president n'abantu barenga 200 bose bariko barakubita ijisho naje ubwanje kwe navuze kwe ha tugarukiriye mu bundi buzima rero busanzwe uri umujene ndazo rarenze imyaka 200 n'itanu ndi bazirarenga 25 ndayirenze oya wani imyaka 200 25 ndayirenze ndakuze reka ndagace ku muntu maze kugira imyaka 200 nkayirenze kweli Savure urenze imyaka 200 nkabangingana nk'uko bamuka kwizishizere kuzoba muremu Kawukifize shizere kuzoba muremu wallahi nzoba muremu oya mu mutima kabisa oya man mu gihe atabwoye buramera ngaha mu kiganza uracafise icizere n'ubwanwa bwaraje ubwanwa bwobwo n'intuza zirabupfokana nimbe bazira mwana ubona bufise uyo uri amwana ubona bufise amani hatari okay nyuma y'ivyo vyose uno musi uriko uragerageza kumbure kubaho ubuzima ndetse no kugerageza kwinstara ariko rero umuhungu yari ari karakura abafise inzira za kazoza isanzure kabisa umudugane gwawe kwe asha nubwo monyora ko amaye liftimo ko kabisa nagutwaye neza asha oya ntwaye neza uriko urakura amayumvira ku muntu muzubakana umuntu tuzubakana sindagera guhitamwe ubunyura cha ndacha mu nzira zose sindagiye guhitamwe ndacabanza kuraba umuntu azonyubaha mana atazonsinda mu nzu wallahi yo man matwizo gutsinda usangiye kuzingazingiye mwishuka kwa cyangwa mwivarize bakabona bakwega ivarize kumbe hari agace k'umuntu kare abademu barakazi man barakazi wallahi abademu bubu nta muntu atobuba ariko nizere n'ibigabo birutajiwe man ibigabo binini barabizinga Hakimu barabizinga bubazinga baje Hakimu abizinga bubazinge ego ni hatari ariko nizere basi kugira ngo
kugira ngo bize vyorohe donc wirinde agasuzuguro ntuwiyumvira kuzozana umuntu basimuriye hakumbure yawe nyene yabaye igipande nka wewe zara agapande nka jewe umudemu kugira ngo mwe mwubahana mbwa nzana agakuri akwiyemera muzehe none sa sinzi savure nta muntu mugufozana amuntu mugufozana Yesu azoba yagarutse ngaha ku isi mama mbwa nanje Yesu nisi nibaza yuko azohagaruka ko n'ibibazo yahagiriye kwazo jewe ndagura agapande k'agakobwa mfasha wapi kwe biriseriye gamani mani biriseriye ntavyumviro bihari agapande umukobwa mugufi maze gukundana ari hagutu abakugera hehe mani ndakubwira ubu mugera hehe plito umukobwa mugufi nta n'umunsi n'umwe okay nta n'umunsi n'umwe uzonambona je tuba twatemberana mbwa ndafise ubu ntuzeya ubu pande nkoresha amakometi ndafise ubu pande ariko hajya anya ngajya nshobora kuraba hajya si n'ubupande agapande ni jewe ahubwo n'ubukuri ndafise ubukuri nkoresha nkese mwene busuzugura nabonye nakandi gakuri mwene basuzugura ngo bokuri ubukuri nyene n'ubukuri nkese none nakubaza je nakubwiye hari ibintu bibiri yego hari agapande hariho n'ibikuri yego rero jewe ndagapande igice c'umuntu burya bukuri yego sha burya arindiye burya nzokoresha muri bajya abakobwa yene nabambona bamukoresha ajya nkamwe wo kwikoza oya je nagiye kuri no kwabira eto uranyumvira kweri apana nukure he ntaga kuri nopfa nabiriye ko gakobwa wanje ngo bwiyemeza bo kuyihega munyamwana subwiyemeza kuri ubwo n'ubwirasi subwirasi ubunyari paka umukobwa muremure w'igisupusupu nabwo nyene buragara none uranyereka ahantu ubu kuri bwarongoranye hayi twege ngahe mu Burundi musanga basuzugura usanga basuzugura sinzi mugana atasi jewe nanka kukubesha n'izina ry'Imana n'umundarahiye yego nta gikuri cy'umukobwa nzopfa ndongoye oya nubwo yombwiye ati ufise ibi nibi ngo canke ngo umurongo ngo curonke ibi nibi ko yaravuga ngo nimba ngo harimo imigisha nimba ngo harimo ibiki mutwaranye nkuko nyange muce muwe ku mamiliyari n'amamiliyari Jesse ndimwo amaheru yahushe akurongora igikuri amamiliyari n'amamiliyari uyahushe nagende nukora kwa mwana apana brag nagende nakubwiye ukumva ngo Yesu Kristo yagarutse ngaha ku isi no musinzo canzana agakuri kagakobwa nzoca ndakarongora muga nanje kubw'ukungene nanje nzi Yesu Kristo ibibazo yagiriye ngaha ayi ntushobora gukora iryo kosa kugaruka subu oya kugaruka subu notufashanye kuri apana brag bantu b'Imana igani mwovyara igikuri oya aho bihuriye oya vraiment sinibaza muri komateri muraza kudufasha none uri twavyara wapu we nturi Imana noneho wapije si cyobora we nturi Imana kandi oya ariko mugabo nivyo nizera nivyo wizera yego ko ibikuri n'ibikuri baramutse bavyaranye sinibaza ko hovuye ikuri kubera ko ega izinyambuto zawe ubukuri ntiburimo sha hajya naho biba bigiye bigenda gute uzurabeho nyine nka hajya mpora ndaba niho batwarinda gute hano yo yishira kuri akadakiwe kanganuko ahubwo nibanga ry'Imana katubivyo tubireka kuri komateri muraza kutubwira igikuri n'igikuri barongoranye vya vrai bo vyara igikuri canke bo vyara n'umwana akomeye none wewe upfiki n'ibikuri nenda kubaza je tuba n'ukuri none nkubu uye hamwe ndamutse ndongo igikuri kaka ndakubwira ikintu kimwe yego cy'umukobwa yego je hanko no muko nanka wo muko oya umukobwa sa muko inkariko nogikwa imbeba none ndakubaza none nk'igikuri c'igikobwa ngiye kugikwa inkaka oya hamutse ndi seriye cyane ko ubaza ko imbeba ayibona nk'inka imbeba ayibona nk'inka imbeba ayibona ko ari uruntu runini numva ntwaye inka naho byesha bigenda gute yacoga ati uje kunyica unza n'impungu ukuri jewe mumbabarire je sinoza kugukwa inka kwera
oya yanozana imbeba biramutse bishitse biramutse bishitse naho nyene n'urubeba rukwiriye imbeba oya canke isi habasi oya intuzenya zimeze mu nzu zambeba zo mu isihiri isihiri mvuga ngo isihiri isihiri ntayuzi oya isihiri ntayuzi vya vrai isihiri zambeba z'ikizungu banyu mu zita gute ko ubumwe usanga bwera ikizungu ubumwe yes bw'iki eno twara burya banyu mu bwita gute n'imbeba nyene muzita imbeba hani nzira mu yita imbeba sinzi uko ngona babwira nimba isihiri isihiri natwe bavuga ngo n'imbeba z'ubuzungu n'imbeba z'iki imbeba z'ibizungu ngakimwe gusa je ndamutse ndamukwa notwara zirya ntanka notwara oya aho naho nyevyora mukabishitse mugabo cyonze coce nzokunda bakagabo katirariye ni karongora inkumi ariko kandi ntiwibeshere sabe nduze kwibeshere vya vrai nturajya amapoto nijya rumaze kugipotera umukobwa ukavuga ati yego urampaye wa mukobwa we ashaka koga nigeze kutongoza kambwira uko nakahe byarabaye byarabaye sinzi akademu karaho nigeze gutongoza amani kam confidence uzi kura hezo kuja kuresha umukobwa muremure ndarinda ahubwo na jewe man ndarinda kwera vyagenze gute ico gihe yana namutongoje ico gihe yana yaramfatse kandi vyo bukura ariko yaramfatse mugabo nawe abayeho nabi kwera abayeho nabi wallahi abayeho nabi uzanga cuja kumusenga yamutemo mwiza rum ndagena namudaraga ico gihe kwa yemwe haca haza undi muhungu yakunda bakundana abantu bamfakira hamwe mugabo ubu wallahi sinonwa amataho yicaye mugaje ngo nubu ewe ndabivuze ndirengani sije nabigize oya sije bazi ko nakuronde ukanka mugabo ubayeho nabi uresa na wihangane sije ubu nya ntagikombe nta n'igikombe cy'amazi mwosangirirako simpima mu nyuma yo ngaho nagize ibibazo mu mana bitoroshe mu nyuma yo ngaho ce nkundana n'undi mudemara wa mudemu turakunda mani abi wabo bace bamufaka wallahi bamubwiye ati dusuye kukubona uri kwagerana na kariya gapande tuzokatamwo kubi ivyo bitikwe yego cyane gaho ndigiye ndiposhereza mugabo mu nyuma yaragarutse yego ubu rero ibintu by'inkunda navyo ndasubiramo oya nahige hejo kuri Severani nta shurwe nzotanga wapi hanyine kuri Severani nta munushe rufise muzosangira n'akabombo no ntumuna basi nkubu yamse nkumu egise nkubu simba namuhamagaye ntwatiko twasa umu ex kandi yabanda mufise mu mwanya twatiko twatiko twatemberana mu modoka umusheri apana umu ex niyo usubira kuba ex umusheri umusheri cyangwa aba ex ni bukarira cyane aba ex bakarira we man ni atari ariko mugaba muziza nato ego uno musi uri umusore akuze uri koragerageza kurondera ubuzima butandukanye no musi uri mu miduga uboneka neza kabisa kuri umujene ariko aregereza kuyubaka iyo wiyumviriye kurongora uyu muyumvira kuzoronka nko mu gihe kingana gute ko nzoronka mu gihe kingana gute uriyumvira kurongora kurongora neka mane sindi umuntu bro ega mane ndi umuntu ndakwije byose byangombwa ndi navyo imashini wavuga gose ntangorane nimwe nifye n'ugwembe biri seri n'ugwembe ngo ntawura byose n'ugwembe ndatabira mukama nawe urabizi kandi nawe uhosa urubikora oya ni fresh no gutabira ni nyina okay nikiye kintu umuntu amaze kuguha akazi ukore kakakunanira ugasanga ubuza akazi bivanye bon niko numvira ngo ndavyite ngo ubumuga canke ikibazo no bumuga canke n'ikibazo bivanye nuko kuntu rero ari akazi umaze kubura yego biramaze gushika ukabura akazi kubera vyagenze gute ico gihe ico gihe
ndebuka igihe ngenda mu gisirikare warajya mu gisirikare nari ngiye ico gihe shema narababaye narababaye baca bambwira ngo yo wowe ngo hari imetero ngo udakwije mugace sinibaza wumve ngo ngari kwe ntayi bwakure man je nzosubira uje ndabe wari ukiri muto nkiri muto nkiri muto sinayi bwakure yego je nzosubira ubu narakutse hari imetero nundi basaba mano ubu nazi kwijije zingaye wewe usanga ari nk'imetero imwe n'amaburiburi imwe yaha shamuzi ubwo twoharura waka ntupimire nubwo woharura naho woharura ndakurahiye waka ntupimire wagomba kuja mu gisirikare nagomba kugenda mu gisirikare ico gihe vraiment byarabaye intambamye kweri urumva azashoboye gukunda mugasi ibyo gusa hari n'izindi ntambamye zitazibitamwe bivanye hari ibintu abantu barebare bakora yego nibindi agace k'umuntu katokora agapande adashobora gukora kabyo oyi noneho namwebwe ni ibintu muzi mugabyo naco bitwaye ma oya byo ntangorane ni yego no munsi kumbure abantu bakoragereza gutahura abantu bagufi cyane benshi ntibakibona nk'ibibazo kandi abantu bagufi burya baraciriritse rwose murakunda kubakengera sinzi impamvu bagufi bagufi mugamu wabo bagufi Jesse ndimo oya we nturimwe babaye bari abandi nabo nyene mane nabantu nk'abandi reka kuzamura bakengera barashoboye hari ivyo bashoboye kandi nkuko hari ivyo bakora namwe mutokora ambwira ikintu wokora je ntokora nyemeza ngaho ikintu je wokora je ntokora wewe yego katuhagarare katuhagarare kwe mwarihaye kwe sawa mwarihaye ibintu bindi twarihaye ibintu akarorera hanyene jingi ampagarare naje simpagaze mane none hagarara nawe ngaha hagarara ha tuguhagarara ha tuguhagarara ha ngaha tuguhagarara ha hagarara ntuwipfunye era nibikunda nyereka kandi turaha nibikunda ni byinshi wafite ibyo ukora ziwawe nanje ntokora kandi ndafite ibyo nokora nanje ntokora nashatse gutanga akarorero nashatse kwiga akantu kamwe gusa umbwa ati nyereka ese nakweretse ni byinshi igice cy'umuntu gikora utokora ni byinshi wowe ukora nanje ntokora umva bimeze gute muri sase ni kuko nico gituma twese rero ari kubahana haro video nabonye usimba uva ku muduga hejuru harya nta montage irimo nta montage irimo wabisubiramo nta montage irimo mbo kubise mu ntaco bitwaye ariko mugani nibazi niba kuri kene ya video nyene none hari ngorane oya bacoza kwiraba kuri TikTok niba cyo genda kuri TikTok ya Gapande Burundi ku modoka simbira hasi genda kuri TikTok wandike Gapande Burundi Gapande Burundi andika Gapande Burundi tugitwereka ariko waza ko oya ntaco kabarabijya nta ngorane mwashaka ko ndabisubiramo yego kuva ku muduga yego twemetse je ndi Tomamo ori Toma yego nawe kwadukurikira ndizera yuko ari ba Toma ikanimba jewe nemera niboneye sawa nzoza amashaka uzamuraduhenda nana yanje ngari numwokora abandi batokora abensi ndaguca umutwe gusa reka naguterure nahana ngibindi bindi naje nokora nawe utokora ngumiritse wabonye bya bindi bintu akora ntakora anze kunterera kugira nshike ngaha hejuru ayaya yes sir Mr. Gapande ashobora nsombamo wavyeme ashobora mfise wavyeme ashobora ngena umutwe ongena amenyo ku mutwe wabonye ko umuntu akuruta nanje ashobora nso uwo nkozi ishushaka kabisa wayibona uwo nkozi ishushaka kwese sawa simba ruve ngaho onye zara kubirize mikro nimbombo wanashima abire higacafure ma oya ntugira ikibazo sawa chance mbira ngaho rero yego kandi rero vyoroshe nta nguvu birinze kumusaba ibintu byatari bunyene giyemo ikatume tuhagaze ndakweka kakandi kandi nako urusha kandi nakuje ndakurusha ntiduhagaze ku uye wana ko duhagaze ku uye je ndagukoze ku ivi hasi yivi yego nawe kora ku ivi giwanje ugororotse ku
mama Nabibonye. oya kabisa Sinema nababwiye. none basi nawe basi nkora ko none Nigikunda. Ni bya bintu nanjye nakubwira. Gaba je ndagukora ku ivyo nawe nkora ku ivyo. Ugororotse. Iri visigi wawe urinda kugira gute urinda kunama. so ko nunama kweli. Je bituma ndakubwira nti hari ibintu abantu barebare bakora n'ibindi abantu bagufiya bakora. Ibintu muremure atoko ibintu wewe hari ibintu wokora ntakora. Nanje hari ibintu nkora udakora. Okay hama ivyo duhuriye ko navyo nibi. Ivyo duhuriye ko. Yego. Ashuka gitora. Ivyo duhuriye ko. Ivyo duhuriye ko. Gara. Ivyo duhuriye ko birahari. Birahari. Iyo hageze mu gitani mu gikogwa ni fresh kurima. Iyo hageze mu kurima. Iyo hageze kurima. Wane kurima. None kujya kubita isuka none siko ndayikubita. Yego. Mu gitanda kujya aye wihindukiza. Sha ufise igitanda cha metres wasara. Sha ukina football ashane naho ukinira umupira kabisa. Abantu bari yango ngana uko. Razi ko ujya basi nko musego nawe. Oya musego ya. Ya. Muga nta musego kwera. Umusego ndawurenge. Okay. Uno munsi uri kuri kwikira n'abantu batandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi kuri muje kuri TikTok yiwe kugira ngo ushobore kumushigikira ama mumisi zatangure gukora amahera avuye ku mbuga. Avuye muri mwebwe. Iyi ni impano idasanzwe. Muza murananshore yawe. Ndabaha nomero ya Mikashi. Girako. Ndabaha nomero ya Mikashi. Reka ndabaha nomero ya Njari Mikashi mu nshirereko. Sibyo. Nkubu ndaza hari abantu benshi bagomba kubenshira. Ndabizi. Nkubu mugira mu nshorere. Reka ndabaha nomero ya Njari Mikashi. 60 276 269. Subiramwo 62 276 269. Izina siga pande. Oya haza kuza Shimirimana Deogracias. Shimirimana Deogracias. Shimirimana Deogracias. Ni munshire ko basha. Ndabakunda. Nta cyitwazo nimero yazisubiyemo. Nta cyitwazo ni nimero wazisubiyemo. Nimero nazisubiyemo. Iza kubuza kwaza kugira 163 wacha kurungikira. Ibihumbi jana. Ibihumbi jana. Ndabizi. Ntibivunana. Okay. Nanje mbeho. Biraboneka kumengo. Ndonke n'amahera y'agatoro. Ubu nta gitoro ngira imodoka ikira ashirikira danja kwe. Nta gitoro ngira kwe. Biraboneka ko ufise inguvu. Umuntu ageraje kurabona umengo urakomeye vya vrai. Inguvu koko zirimo. Inguvu. Umbriza harimo nyene ziwanje nyene mugapane ziwawe ziwanje. Oya zirimwo mu. Eka ko hagudisha amako ndazomba. Umbriza inguvu zirimwo. Mugabo apana ziwawe ziwawe. Umva hagemwe ziwawe nazo bica bibindi bintu. Chabe ibindi bintu. Eguri gici cyanje. Ndagapande kweka. Yes, yitwa gapande. Nuyu unyanga anya muje kumuri kurekerana ku mbuga ziwe kugira ngo muri mushobore kumushigikira ama ejo canke hirya ejo ashobore gutera imbere. Uno munsi abantu kumbure bari haye mu mutwe kumva gusuzugura abantu bibikuri, abantu bavukanye ubwo bumuga canke abantu bavuga ati ubumuga kabisa sha ni icyago kiba cakugwiriye. Je abantu basuzugura abantu bagufi canke bikuri ibipande nimureke ko basuzugura n'abantu nk'abandi. Yego. Sinabiberetse. Wowe uje uri kwasuzugura hari ibintu akora utokora. Kandi nawe ni nkuko yuko nawe hari ibintu ukora nawe atokora. Yego. Mwumve twese yuko tugize gute umwe afise ibyo ashoboye undi afise ibyo ashoboye. Maka turakeneraniye. Kandi twese turagize gute turakeneraniye. Yego. Urumva iyo habaye abantu barebare gusa umva hariho ibyo badakora bisaba yuko n'abantu bagufi bikora bagufi rero bikora bagufi bisaba yuko n'abantu bagufi yuko bagira gute babaho none bijya bintu umuntu mugufi bijya bintu igipande gikora urabona wowe kutabikora none umva kije gipande kitahari byo bigenda gute kaya gakuri katahari byo bigenda gute nivyo sibyo urumva wewe hari ibintu wowe ukora we muntu muremura nujya muntu nakija gikura none we mujya mwanya hamaze kubaho ibintu umva ni ibintu bibiri wowe hari ivyo ukora no ujya mugufi yanyene akora boy yes habayeho wewe wenyene bya bintu by'umwe mugufi bica bikorana canke wewe habayeho umwe mugufi
habe bijya ujya mugufi habe hujya muremure mbere bica bigenda gute muri make ni magiriranire cya kintu cyo bavuga ati mbega uzoronka umuntu angana gute ndakubaza nk'ubu ndakubaza sibyo yego uye jewe hariho bizobona turapanze ngaha birasaba yuko hari irido nk'irido ikorotse kuri gusa ubona inde iyo cayiduza gabro oya nivyo anda gutahuye ubu ntimuko murabitahura none ubu muko murabitahura none nivyo bituma nakubwiye irido ikorotse muri staro niyo imanika ikorotse none cyo ndayimanika gute oja kwita kuhamagara mu bana sinzu nubatse inzu nanje urumva ndapanze oya ni yuzubaka izotegerezwa kuba ari ndende izotegerezwa kugira gute kuba ndende kuko ntuzubaki yawe gusa wowe ucombwira gute nshenza na ka gace nani nshenza gace tubuce bubi cumushira ku rutugu yo ntibikunda yo tuma wamuremura akaba ari washira ku rutugu kugira abe harehare yo tuma wamuremure akaba ari washira ku rutugu kwe n'umugore kwe oya nta nakimega hajya aye urumva iyo mumaze gushika mu rugo nta ngorane n'imwe yego urugo n'urwa babiri kandi hajya ayo mumaze gutwana mwemerana mwamwemerana ntavyo kuvuga ngo urumva ngo urashizemo ibintu by'akagayo oya warinze umuhitamo ukemera ko mubana okay nibe bintu wewe uzisunga kugira ngo ushobore guhitamo umukobwa muzobana nyifata no kuba yego ivyo onya kugira ngo kumbure urugo rugire gutekana rugire umugisha rugire gute tugerere mu vy'amaso rero kunda umukobwa ameze gute ateye gute gamu umukobwa muremure iyo niyo condition ya mbere unyumvire ya niyo condition ya mbere kabisa ikindi naco uko yoza kose aza anyubaha nta kindi kubaha kubahana nta uko sabindi mu gitanda oya mutinda roti vitababaki binyuma inyuma hari umuntu abwira ati jewe kabisa nabonye afise igisusu oya nkunda abakobwa bato acha kunyegeza ufiye niho kuntu rero acha kunyegeza bato mu kubera iki binini nagira binini nkababandikirika kunda bajya apo oya bajya barandenza hari umuntu usanga ko yeri nawe yapfuye muri baho ukunda umukobwa muto ariko muremure atazokunda kunanira guterura anterura oya atazokunanira gutera donc muto atazokunanira guterura wazi kurongora umuntu mani nkawe none mukwigo wazi kurongora umuntu ukabuhwa uhabira ubucike bwanje bukagera ngaha ayo umugana ntese ndamuhwa mama yawe simpima oya iryo kosa ndiriri mu iryo kosa nizigera riba mu buzima ego gapana ngaha anya mu gisagara ca Bujumbura usanga ukora business izihe murabe contact yene contact yemo usanga ukora business izihe rero ku muntu ukumbura cyangwa gushigikira ashobora kuvuga ati je kambaye no mukura he cyangwa muri business akora je nuva ko no mushikira business izihe umuntu ukumbura ashobora kurondera hama ukamufasha kuko wavuze yuko nawe hari ibintu ushobora gufasha umuntu hari ibintu ushobora gufasha umuntu jewe ari mbo aho ntora bagutora ndetse na business umuntu ashobora kugusanga amavuga ati jewe nkeneye kino kintu ndagikura kwa gapanda nibaje kuri TikTok iwanje byose nibaje kuri TikTok byose niho biri yego nibaje kuri TikTok wundi nawe umuntu ashaka ko dukorana nta ngorane nimwe je ndahari yego no mwumvikana bwa hantu hanini je tuzohurira TikTok yego ikintu niyemeje kubatamwe nyene kuza ndabatwenza muza muri twengera muryoherwa mudashavura nko muribona nk'akantu k'agapande kipima ko bucike n'ububoko kuko ntimuryoherwa yamuhaye amahwani nziguvu ziri mu ngaha uraza abagabo ngaho sumvye nguvu ngaha oya ntabahari sinibaze ko baba bahari je ndusha imvu oya gaciriritse bakubona ubonye ukora iki rero mu bisanzwe n'imodoka ndazidandaza nico nashaka erega igari kuca ku ruhande imodoka ndazidandaza muzoze muraza kunshora imodoka nazo nyenda zidandaza
ashaka nk'umu diaspora ashaka umuduga mu diaspora ashaka nk'imodoka nziza canke azoba aratemberera mu Bujumbura cyangwa atembereramo nyene nk'ukwezi nk'amezi nk'abiri nk'amezi nk'atatu ntangorane nini canke ndondera nyene ku iyo nimero ndaguha akuri rya watanze yari mikashi kujya natanze yari mikashi yego yes umurakeneye imodoka nziza nshasha sans plaque ndaguha ntangorane zose amafaranga yose ufise uranga nk'umuduga yego nuko onye yego vraiment gapande reka ndagushimira ico kintu vraiment c'imodoka kabisa ugomba imodoka yose wozoshaka ntangorane kabisa ndi play ko yiguha kabisa uzomutama nakanoti kawe yego ndagushimira cyane muzehe wakoze gose twizere yuko n'abantu benshi bakora dukurikirana bize vyinshi kujanye no gusuzugura kumbura abantu bagufinya canke abantu bavutse bavukanye ubumuga bwo kutaba barebara matumanye umwanya munini ya mugara mucorere basi nabo core tumanye umwanya ndaguta biranyusomesha wabonye ko imodoka iri katanja kwe nkwakanije kamo shaka ya gatoro man iri mikashi bagiye gushirako umwanya batarampa man sinzi nece ndaba mu telefone be telefone yanje heca ndaba ngena yisize mu modoka ndaba ntari uraraha mwashiriyeko muri mikashi ndazi bariko barashira imana ibaho umugisha cyane gose imana ibaheza nawe turavugana inyuma ya kamera asante sana Mr Gapande yitwa Dewo Gracias iyo Dewo nagiswe na ndabwo rimenya oya ni sawa nesigiza none Dewo byarasi kuba rimenya bitimwo Gapande Dewo Simba Marshali ayose nagerageje kuyaduza biranka mugabo Gapande yego nabonye basi je nabashiriye abantu bose abantu bishakira yes abantu bose bumva bishaki bumva ready merci beaucoup wose adukurikanye kuva ku ntango gushaka kumerera Mr Gapande genda kuri platform ziwe kuri TikTok ushobore kumushigikira asante sana